tugiye ku gisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi, ntawovuga ubuzima bw'intara ntaheze ngo avuge ibijanye n'ibidukikije. Iki gisata kirahambaye cyane kuko gitunze abarundi benshi, kuko abarenga 90% batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Murazi ko no mwijambo Sebarundi umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije abarundi abipfuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2022, yamenyesheje ko uyu mwaka dutanguye yawitiriye uburimyi. Naho iki gisata kibangamiwe n'ibitari bike, na cane cane amatongo yaze kubera ubwinshi bw'abantu, kubura ingaburo ku bantu no ku bitungwa, itituka ry'isi n'ibindi byinshi, hari utwigoro n'inguvu bitari bike vyakozwe muri ico gisata mu ntumbero yo kugwiza umwimbu no guhesha agaciro umwimbu wabonetse. Twarabandanije dukurikirana abarimyi barimira mu myonga yatunganijwe kijambere, na cane cane abarimira mu mwonga wa Ruvubu. Dufatanije n'igisata co mu ntara kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi, dukorana amanama n'abarimyi n'aborozi mu ntumbero yo kubahimiriza kugwiza umwimbu, na cane cane umwimbu w'umuceri n'ibigori. Imikobeko itari mike yaratunganijwe kandi irategwa ko ivyatsi mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa. Haratunganijwe amatuta y'ibiti vy'ishamba, ibibana n'indimo hamwe n'ibiti vy'ivyamwa, na cane cane muri wa mugambi ewe Burundi urambaye, ukaba warafashije cane mu gutunganya amatuta y'ibiti no kubitera ku mitumba n'imisozi yahanamiye intara yacu ya Kayanza. Haratanzwe inka mu makomine atari make, tubifashijwemwo n'imigambi ya leta ikorera muri ico gisata n'ayandi mashirahamwe mu gutanga ibitungwa bito bito nk'impene n'ingurube. Twabandanije dushigikira amakoperative akorera mu bigo vyo kwegeranizwamwo umwimbo w'amata mu makomine, co kimwe n'amahinguriro mato mato azofasha bene gihugu mu guhesha agaciro umwimbo wabo. Aha twovuga nk'ihinguriro ry'ifu y'ingano Imuruta, ihinguriro ry'ifu y'ibigori muri zone Maramvya muri komine ya Muhanga, ihinguriro ritonora umuceri muri komine Muhanga, ihinguriro ry'amavuta y'amavoka muri komine Kayanza mu Kabuye. Iri hinguriro rikaba rigifise ingorane ry'ubuhinga kuko ntiriratangura gukora. Ihinguriro ry'umutobe w'amabungo ryo muri komine Matongo naryo nyene uno munsi riramaze gutangura gukora. Leta irafasha bene gihugu mu kubaronsa ifumbire y'ikizungu ku giciro giciriritse. Amakoperative yasangwe yarashinzwe ku mitumba yose, abandanya akurikiranwa kandi ahabwa inyigisho z'ingene yo kwiteza imbere. Aha tukavuga yuko ayo makoperative yasangwe aherutse kugira n'urunani kugira ngo bakore umugambi ukomeye, kandi gushika ino saha biriko biragenda neza. Mu ntumbero yo gukingira ibidukikije na cane cane amasoko y'amazi, twarabandanije umugambi wo kurandura ibiti vy'imikaratusi bihanamiye imyonga n'ibiri mu mwonga bisanzwe bizwi bibangamira cane cane amasoko y'amazi. Hariko haranategurwa kubakwa ihinguriro ry'icayi muri komine Muruta Icampazi. Tubandanya guhimiriza aborozi kororera mu mpongore. Turavye ubwo bwigoro bwose bwakozwe, turashimishwa cane n'ingene agatasi kagenze ico twita mu rurimi rw'igifaransa saison A. Tukaba
duhamagarira abenegihugu bose kubungabunga umwimbu uzova mu mirima y'agatasi, tunabahimiriza kwitegurira neza irima ry'impeshi, ico twita saison B.